Nadeje ni umurundikazi w'impunzi. Ubworozi bw'inkoko nibwo bwamuhinduriye ubuzima, bumukura kuba umuntu atagira ico akora, bumushikana aho asigaye atanga akazi. Aratwiganira uko yatanguye ubwo bworozi. Kugira ndabitangura ibi bintu, icambere na mbere twarashitse hano, murazi ukuntu impunzi zashitse hano zikabaho. Twarashitse hano tubaho nk'izindi mpunzi bisanzwe, ariko kubera tutari dufise amahirwe yo gukora ubuzi nkuko twahora tubukora mu gihugu twavukiyemwo, twariyungunganije turashika hano, tureka kurera amaboko, turashika turiga ibintu vyo kurima, turiga ibintu vyo korora, hanyuma ivyo bintu bitujana kubikunda. Turabikunda, turiyumvira tuti mbega kubera iki twe tutoshika kuri ivyo bintu natwe. Ubwo buzima bwo korora n'ubuzima buryoshe, n'ubuzima ubanamwo n'ibitungwa mukabana, ukabikunda navyo bikagukunda, ukaca usanga wagiyemwo muri ubwo buzima ugasanga biraryoshe. Inyungu irimwo cyane nyinshi iraza kubera ureka gushiramwo kudebukirwa, ugashiramwo inguvu zawe, ugashiramwo umutwe, ugashiramwo ubuzima bwawe bwose. Ico gihe ubishizemwo urunguka. Tuvuge nk'izi nkoko muri kubona hano nazitangwe zifise umunsi umwe, ariko aho zigejeje inyungu narayironse ku buryo buhagije bunshimisha na jewe. Inyungu yavyo irimwo, nararonse umusaruro w'amagi, ndashobora gushiramwo abakozi, ndabona ko nanje ntovyikorana jenyene, ntireka nshiremwo abandi bamfasha. Muri ico gihe na jewe mba ndonsemwo inyungu ko harimwo n'umugisha kuri abo bakozi mba mpaye, ndabahemba ntidushwane. Urumva nta rotare yigera ibamwo, nta guteba kuba kurimwo. Mba nzi yuko ukwezi guheze ndabahemba uko nshaka, nanje nkaronkamwo inyungu yavyo, nkazigurira ibyo kurya, nkabona bimeze neza. Zirantunze zikanarenzaho ko ndaronka inyungu nyinshi. Ivyo vyaramfashije ndigisha abana biga ku mashure meza, inzu ndapanze, ndayiriha, nkayishura mu mahera avuye muri izi nkoko. Urumva n'ikintu kinini, izi nkoko zikariha n'ibindi bintu mbafise impande y'aho hantu nororeye. Hariho ingurube, hariho inkwavu. Mu ncamake nuvuga ko zirigaburira, zikantunga, zigatunga n'abakozi, zigatunga n'ayandi matungo mbafise. Akibitangura abagenzi baramutwenga, ariko ntiyacitse intege. Nk'ibitangura benshi bari Burundi barambona. Hano ubuhinga bwa none bwarateye imbere, warafata ufeshe nk'isuka ukayirungikira ifata nk'uri Burundi, agatwenga akagutwenga, avuga ati uritema, ukavuga toya sinitema. Waravyuka mu gitondo ugasanga ufise amabavu mu ukavuga uti ntaco, ico niko ndakora nije ndakizi. Nukuvuga ko twaje ku ishuri, kandi ishuri ritari ribi, ni ishure ryiza kubera rikwigisha gutera imbere, rirakwigisha wewe wenyene. Kandi ivyo twigiye hano ntituzobigomeza, nitwagira imana tugataha, tuzobiterura tubijane hari Burundi. Hazoba haronse bijya by'ubushomeri bizohera kubera uzoba wahaye akazi abantu benshi. Je nka jewe gusubira gutaha sirimba nako nzosubira gusubira mu biro wapi, nzokwikorera ibinyene. Ubu nuwamakazi sinomwemere, nogatako nahubwo naye nogaha abandi. Nzeyimana Thierry, umwe mu bakozi Nadeje yahaye akazi, amenyesha ko bashobora gutegura kazoza kiwe kubera afise akazi. Nsanzwe ndi umusore, ariko bivanye nuko nohava norimo ndiko ndategura kazoza kanje, noshobora no kuzana umugore nkavuga ati akazi nkora kigo karamfasha. Bivanye n'igihe ndabikozemwo, nkagenda menya uko ibintu byose bikorwa, ndimva neza ko nokorora inkoko ziwanje bwite mfise umutahe. Ubugirimana Nadeje akoresha abakozi bashika ku 10, naho wewe ageze ku mutahe munini. Atera kamo izindi mpunzi ko iyo hariho gushaka, naho wotanguza umutahe muto ubworozi burakunda.